kubijanye n'ibi bifuza yuko ibidandazwa nshasha biribwa ibidandazwa vyoshingwa bakabimanura. Mu bisanzwe ni iciyumviro ucumvise womengo ni ciza, ariko kugira kije mu ngiro tubona ko hashobora kuba ingaruka nyinshi, kubera mu bijanye n'ubutunzi ibiciro ushobora kubifugisa igihe umuntu adandaza ari umwe muri monopole canke ari abantu bakeyi mw'ibita oligopole. Mbwiye ari abantu bagura ari benshi, abadandaza ari benshi, bica bigorana. Uravye nka mu Burundi ivyo bidandaza vy'ibiribwa vy'ibitunguru, ibitoke canke n'ibindi bijumbu n'ibiki biva ahantu henshi, ntumenye iyo vyavuye mu ntara nyinshi, haro n'ibiva hanze, ntushobora kumenya ingene vyaguze, ingene vyaranguwe, ingene vyashitse i Bujumbura. Usanga rero n'izi ngwane za transport ni nyinshi, ugatusanga rero urabona n'amazutu ntaboneka neza, ugatusanga rero n'ibibazo. Aho rero usanga bigoranye ingene bose igiciro c'umuntu yabironde utazi yabikuye, ni hamwe usanga bawuje abavyinjiza, ugatusanga noneho turabibuze gusumba, nk'uko usanga rimwe rimwe kandi ibintu afashira igiciro nk'ivyo vy'inzoga mugabo canke ivy'isukari mu ugatusanga ntibisubiye kuboneka neza, ahubwo biragiririye. Nibaza rero yuko ahubwo boraba strategy muri tubone yakuye nuko hagwizwe iyo ibidandazwa biva, bakagaragaza bakorohereza bayikura hanze bikinjira ari byinshi, umwimbu ugashobora kwinjira, leta ikagira kigoro kugira na transport yavyo iboneke, ishikiye bitegereza kuja mu gisagara n'ahandi hose usanga bigoranye cane. Kuri izo ngorane hashira kuri izo zindi ugatusanga ahubwo tubibuze burundu. Bibuze rero burundu urumva mu bisanzwe ibidandazwa by'ibiribwa uvyongereje birikorora. Urubona nk'ikiro c'ibiraya kigeze kuri 3, nanga mbwa mu misi mike ikasubira kuri 2, umwimbu wabonetse iyo babizanye, ndetse n'ababyinjiza mu Bujumbura boroherejwe biraheza bikamanuka. Twibaza rero ko leta yofata ingingo banze bazige neza kugira ntibitere ingorane, kandi bishobora no kuja mu ngiro bishobora kugorana. Nubwo cari ciyumviro kumumengo ni ciza, ugatusanga rero ahubwo izanye ingaruka nyinshi mbi.